Yewe ngufumbiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara mw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumbika. Bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Mw'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Igenekerezo rya mbere mu kakaro uko umwaka utashe abarundi barahimbaza umunsi wahariwe ukwikukira ku Burundi. Intahe y'ukwikukira ikaba yahabujwe igenekerezo rya mbere mu kakaro mu 1962. Iyo ntahe y'ukwikukira ikaba yagira tsimbatara kuva ico gihe gushika n'ubu. Ivyo bigasaba ko abarundi aribo bonyene bitunganiriza ibijanye n'intwaro uhereye ku burongozi bw'igihugu, ubutunzi n'ibindi. Muri kino kiganiro turabayagira intambwe imaze gutegwa mu Burundi mu bijanye no gutsimbataza iyo ntahe y'ukwikukira mu gisata c'uburimyi biciye mu gushinga ihinguriro rihingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu fomi. Kuva kera igisata c'uburimyi ni karahara mu ruganda ntibacure mu buzima bw'igihugu n'abene gihugu. Abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi barakenera gufungura kugira babeho barangure n'imigambi y'iterambere. Kugira bishoboke bisabwa kurima na kare barayamaze ngo uwutarima ntamira. Isi ndimwa y'u Burundi nayo ikaba yaratitutse hamwe kubera kudakingira ibidukikije bigatuma haba inkukura, ahandi naho isi ikaba yarononywe n'ibikorwa umuntu akora agatuma uturere tumwe tumwe twahora tumera tukimbuka cane nko ku gitegwa c'umuceri dufatwa n'igitumba ku buryo aho urimye utimbura. Kugira hagwizwe umwimbu w'uburimyi harafashwe ingingo yo kuzana ifumbire mvaruganda. Izo fumbire zarakoreshejwe igihe kitari gito mu Burundi, naho aho zakoreshejwe vyaboneka ko umwimbu wiyongera niko vyahavuye biboneka ko isi ndimwa nayo yagendera atituka ku buryo hoshitse igihe isi ntibicimbuka. Izo fumbire zagira gutitura isi ndimwa zigatwara n'amafaranga mvamakungu igihugu cakoresha mu bitari bike zikanashika zitevye kuko zose zava hanze y'igihugu. Abarimyi rero bama bahanze amaso ifumbire iva hanze y'igihugu kugira bashobore kurima. Abarundi mwese nimuze tureke kwizera ivyo hanze dukoresha ubumenyi bwacu kugira ngo igihugu gitere imbere uburimyi n'ubworozi. Uguteza imbere igisata c'uburimyi biri mu bigize umwitwarariko w'ibihugu n'amareta kugira bishikira iterambere rirama. Kugira bikunde ibihugu vyagiye hamwe mu mashirahamwe atandukanye kugira vyumvikane ingene vyoshikira iryo terambere biciye mu gukingira ibidukikije harimwo no mu guhangana n'ibiza biturutse kwihindagurika ry'ibihe ivyo bita changement climatique. Mu gisata c'uburimyi amashirahamwe mpuzamakungu yasanze hariho iyindi ntambamye yo gutorera umuti ijanye n'ikoreshwa ry'intabire mvaruganda engrais chimique, kuko naho mu ntango yagwiza umwimbu niko yagendera atitura yasi ndimwa ibinyabuzima mbere n'amagara y'abantu. Mu bihumbi 2015 mu nama y'ibihugu igira 21 yabereye i Paris mu Bufaransa COP21, Uburundi bwariyemeje gushira mu ngiro imigambi itandukanye kugira buterere mu bijanye n'imigambi mpuzamakungu mu vy'iterambere rirama. Ico gihe Uburundi bwari bwaserukiwe n'uwari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore. Mu bijanye n'igisata c'uburimyi Uburundi bukaba bwariyemeje kugenda burasubiriza intambwe ku yindi ifumbire mvaruganda engrais chimique kugira hakoreshwe ifumbire y'ikirundi. Mu bihumbi 2016 inyubakwa z'uruganda fomi zari zitanguye kubakwa. Intumbero nyamukuru watanguje fomi yarafise yari guhingura ifumbire mvaruganda ivanze n'ifumbire y'ikirundi. Ico gikorwa caje gishira mu ngiro politike y'igihugu ijanye no guteza imbere uburimyi biciye mu kugabanya ikoreshwa rya ya fumbire mvaruganda. Mu bihumbi 2019 igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa Nyakanga niho hugururwa icese uruganda fomi. Ico gihe uwararongoye Burundi nyakwigendera Petero Nkurunziza yarashimitse kuvyuko iryo shirahamwe fomi rifitaniye isano no kwikukira nyako na rijya muri Afrika atakindi gihugu cari bwashobore kwihingurira ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu.
fomi rero iri hinguriro ntabwo rituzaniye ifumbire gusa, rituzaniye iterambere, rituzaniye kugwiza umwimbu, rituzaniye kurwanya inzara, rituzaniye kandi gukingira ibidukikije, rituzaniye kandi gukingira amafaranga agaciro twara gusesagura mu mwavu hanze. Uwo mwavu nawo ukaza rimwe na rimwe utadufasha cyane kugwiza umwimbu, ahubwo no mu nyuma ukatwonona ibidukikije. Nico tuma rero dushimiye by'umwihariko bivuye ku mutima ishyirahamwe naryo hinguriro fomi. Kubitwerekeye twagatubanze dushimire fomi kuko uyu mwavu turi mu bantu natwe twawugerageje mu kuwukoresha. Umwimbu twaratoronka twebwe aho twateragiye wabwijwe na kabiri. N'umwavu wemejwe n'amategeko mpuzamakungu kandi wipfujwe kuva kera. Abarundi muri Afrika tubaye ba mbere mu gukora ihinguro nk'iri. Ngiki rero ikiri higabane ciza fomi iterereye mu Burundi mu kwerekana ukwitwara gusimbataza intaye kwikukira no kwerekana ko abarundi bashoboye. Mu bihumbi 2020 uruganda fomi rwaraguwe kugira rushobore guhingura ifumbire irenze yahora ihingurwa kuko abarimyi baguma bayihurumbira. Mu ijambo yashikirije mu kugurura inyubakwa nshasha za fomi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yarashimye cyane iyo fumbire ikingira ibidukikije hambavu yo kugwiza umwimbu. Nkuko twari twabishikirije mu ijambo rijanye no kwibuka imyaka 58 Burundi bumaze buhabuje intaye yo kwikukira, turashimishwa cyane n'agacumu k'ubumwe katanzwe n'abarundi mu gisata c'uburimyi kugeza naho twihingurira intabire y'ikirundi ivanze n'ikizungu, gutyo tukagabanya ku rugero rushimishije ubumara bwonona isi ndimwa, umwimbu n'akanovera k'ibifungurwa bikiyongera, amagara y'abantu n'ibidukikije birakingirwa. Aborozi nabo none ubu basigaye baronka n'isoko bashoreramwo amase y'ibitungwa vyabo, kandi kare ayo mase yahora bapfa kubusa. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaboneyeho kugabisha abakunda amaronko menshi banyegeza ifumbire ngo bayidandaze kuri menshi, acasaba abajejwe intwaro n'inyamiramabi kurikanura no gutuza iyo ngendo isubiza inyuma iterambere ryo nkingi y'ukwikukira. Iri sekeza rutanguje no munsi nakaryo ko kugabisha ingyajya n'abikika mukiza mu guca amaboko abarimyi babandi baduza ibiciro vy'intabire babanje kuyinyegeza. Abo rero no munsi twagomba kubagabisha, kandi barabizi ko ico kintu leta yamaze yikurira amaboko mu mpuzu, bazohanwa bimwe biboneka. Muti none iyo fumbire fomi hingurwa n'abarundi akabirya kayo nakahe ugereranije na ya fumbire yava hanze ariyo bita engrais chimique? Abarimyi bamwe bamaze kuyikoresha nibo bayishingira intahe aho bikugura ifumbire fomi bakavuga ko yaje hageze. Aha tutarakoresha ifumbire ubwa mbere hari ahantu habi ntihamera, kandi nta n'icanda ryahamera, no kugwara akagara haragwara akagara. Hamwe iki gipande cyo hepfo mubona haba ariko barahura, no kuvuga hari habereye kurimwa amasaka kumwe n'ibigori gusa nta biharage twaharima kubera byagwara akagara. Mugabo tumaze gukoresha iyo fumbire ya fomi nishwagara, kubera ishwagara niyo ivura ubukarihe, hama fomi nayo igaca idufasha kugira ngo ibiterwa twateye bishobore gukura neza byongere bigire intete zikomeye. Rero tumaze kubikoresha dutanze nk'akarorero aha nta biro 300 byahimbuka, kandi ari tongo ringana n'hegitari n'inusu. Ariko tumaze gukoresha iyo fumbire ni kuvuga yuko ubu dusigaye twimbura kuva ku itoni n'inusu kuduga ku itoni 2, ho twimvira yuko mu mwaka uza tuzoshobora gushika no ku itoni 3 mwiri tongo nyine turiko turakoreramo. Jewe ndemeza gose ko ifumbire ya fomi yaje ariyo kongera kanovera mwisi, kandi yongera iraduza n'umwimbo. Abantu batarijukira gukoresha fomi imbura canke totahaza nabagara
nobabwira yuko bayovye ahubwo bahindure bose baze barakoresha ifumbire ya fomi kuko yongera umwimbu. Iyo wakoresheje fomi imbura, fomi bagara, urimbura umwimbu mwinshi. Hambavu umwimbu mwinshi urumva urose, umuryango urafungura neza, ugashora agafaranga, ugasanga nkatwe abamama turafungura neza, turambara neza, abana bacu bariga, bararya, abapambo, abashinga ntahe bacu ugasanga baramerewe neza mu miryango yacu. Aho jewe nkibona ingene ifomi intejeje imbere mu burimyi bwanje, naciye ntera kamu abandi barimyi muve hasi murime kijambere. Iyo ndimo yajujuta izokama ibasubiza inyuma. Nimuve hasi murime indimo ya kijambere mukoresheje fomi, namwe muzogera ku rwego ngezeko. Iyi yava hanze je narayikoresheje, nukubwa nawe nayikoresha ego narimbura mugana nawe na kwisi yanje itera umengo iramera nk'iyoba igiye kumera nk'iyo yayuka. Mugaye iyi fomi turiko turakoresha ubu irafise ubudasa, aho yirimye usanga haguma haza nahubwo harazamo ikindi kintu twokwita uburyohe. Nkuko jewe uko nahamenye hameze aha ryari ishamba ryari poli gusa, nino munsi uko hameze ndabona ubudasa, ndabona ko iyi fumbire iyi baduhereza ahubwo yoguma ari inyene iyo yo hanze bakayiheba. Musanze ho turashima cyane kubona iyo ihinguriro fomi ryarashoboye kuboneka natwe mu Burundi wacu, tukashobora kuronka ayo mase tutarinze gutama ngo tuje hanze honyine turatwara ayo mafaranga yandi atari iwacu, ndetse bikanashika binatevye. Hamana kujya kuntu fomi yaciye hindura ikayongereza ka kanovera bivanye n'isi ya kingene imeze, kujya kuntu baca bayihingura bakayongereza kwa ya mase kugira ngo nayo mase yava hanze yashika titura cyane gusumba yasi yacu. Ariko kubera fomi yaciye ifata ikadufasha ikayahingura kandi kugira ngo isi yacu nitakaze kakanovera igitego gikenera. Ribyo turabikenguruka cyane. Nk'umuntu w'umurimyi wakwiye gushira akakenguruka cyane ko atwaronse izine fomi. Abarimyi tukumva yuko natwe no munsi kugira ashi kubera ko ubu natwe arigwe tuvyihingurira iwacu. Kandi urubihungura iwacu n'umurundi wacu hamikini naco abikora abdukunda nawe nyine azi yuko biriko bijya abiwe. Abajejwe uburimyi mu ntara zitandukanye nabo barashima uruhara rw'ifumbire fomi mu bijanye no kugwiza umwimbu, gusubiza isaka novera hamwe no gukingira ibidukikije. Iyo fumbire barayikoresha barayikunda kuko hariho ico bayironderako. Iyindi fumbire twara duronka itari ifise novuga ko ivanze n'ishwagara ishobora kugabanya aho bayishize haruhandi yo kuba iza kugaburira ibiterwa nyezina kandi isiga inagabanije n'ubukarihe isi iba isanganye. Rero iyo fumbire kandi bakanaca banayikunda rero nukuba nayo nyene irimwo n'ivyunyunyu bitandukanye novuga nka vyose bikuru igiterwa gikenera. Ivyo rero ibintu vyose biratuma abarimyi bayijukira cyane, ariko kandi muri rusangi akaba ari uko banabona ko muri iduza haruhandi kusiga isi imeze neza ko tuzi kwivanze n'amase, nabo bamaze kumenya kwivanze n'amase y'ikirundi kandi iratanga n'umwimbu mwiza cyane. Nibaza yuko katakira gaseseshwa rumure yuko ifumbire ya fomi itanga umwimbu, kuko mvuze ngo nagaseseshwa rumuri tuza duhagaze mu murima umsuku kandi ari iyo fumbire yakoreshejwe twoba turiko dusubira inyuma. Biragaragara rero yuko ifumbire ya fomi itwiza umwimbu mbere cyane kuko nibiboneka. Uru ruganda ruhingura umwavu novuga ko naho gwabaye imbona kazoza itarashigwaho rwogo rwaritangiye imbona kazoza, kandi no munsi turabona ko ruri mu mbona kazoza y'igihugu. Tubirabira kukungene abarimyi basigaye bahurumbira uyu mwavu, naho mubona umwimbu ushimishije turabona ko abarimyi bagwira ku munsi mu kugira mu gukenera uyu mwavu mvaruganda. Bawukenera ku rugero runiniya kubera bamaze kubona akarusho. Tukavuga rero mu gutera intege uru ruganda
tukavuga ati rutere rwagura nko mu ntara ya Ruyigi haracyariho amatongo tukavuga ati uru ruganda rwo kwagura rukazana ihinguriro risahiriza ririya riri Bujumbura abarimyi bo icyo tubona batera biyongera ku munsi rero ni iteka ku gihugu biradufasha cyane abarundi kwishima narijya tuvuga ati akimuhana kazi imvura ihise iyo dufise uruganda rero ngaho iwacu dushobora kuvuga ati ni mudufashe aha naha twakehanije bakaca batwumva bakaca bashiramo inguvu mu kudukorera no mu kudushikanira ku mwanya yofumbere biratwereka yuko koko twikukiye kandi turiko turikukira nyene tuja kuri ryaterambere kuko iyo uri kurarima byose uzerinze uca usanga narijya mu burimyi uyutakaje umwanya n'umwembo uratakara ibyo rero nk'abarundi nk'abanyabubanza tutagiye inyuma twarabyishimiye cyane kubona uruganda FOMI rushobora kudukorera ifumbire kandi ifumbire y'akanovera kandi ifumbire itanga umwembu ku biterwa novuga ku biterwa byose birimo ngaho gataka ku Burundi. Abarongoye intara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi nabo nyene baravye akarusho k'iyo fumbire FOMI mu kugwiza umwimbu bavuga ko uwashinze FOMI yafashije mu gutsimbataza intaye yo kwikukira bavuga ko amazi masabano atamara imvyiro kandi ko akimuhana kazi imvura ihise kwikukira aho nyako no kwikukira mu bijanye n'ubutunzi kuko iyo udafise ico wiha uyisabiriza cyangwa ukiraba uyundi muntu uyundi mugabo ntuburikukira none rero murazi neza yuko ibintu by'amafumbire na cyane izi fumbire twabona izikizungu mumva yuko n'izina tuvabona izikizungu twari tuzi yuko ari fumbire tegeza kuva mu bindi bihugu mu abazungu nyene mugabo rero iyo dutanguye kuyikorera twa tuyifitiye iwacu ni kimwe cyerekana neza yuko kuvyukuri turimo turikukira ni kimwe cyerekana neza yuko abarundi turimo turatera imbere turashima mu vyukuri nk'ihinguriro FOMI ridukorera umwavu ahanini ya twabonye unakoresha n'ibivanga mu Burundi kandi tukabona n'akamaro ufitiye abene gihugu rero twebwe turashima kandi turabona yuko ihinguriro FOMI ari kirezi ku Burundi kandi umurundi wese atoreka kwishimira kuko umwavu rikora ni umwavu urafasha cyane gose kongereza umwimbu kandi byanatumye n'amafaranga mva makungu yahora agenda agiye kuzana imyavu hanze aca akoreshwa mu bindi byankenerwa nko kugura imiti no kugura ibindi bikoresho durashobora kwikorera ngaha rero ihinguriro FOMI dufataye yuko rifise uruhara runiniya mu gutsimbataza ukwikukira ku Burundi kuba ifumbire ya FOMI ikorerwa ngaha mu gihugu cacu ni iteka ku gihugu bwa mbere ni iteka ku gihugu kuko nka twebwe twegereye igihugu ca Tanzania twarabonye ko bayikunda cyane kurusha ifumbire y'iwabo bakoresha harya rero kujya kwagura akarere ujya mwubahwa yakoze akagura igahinguriro hariya kuri bo cabaye igisubizo kubera ko irasahiriza muri make kandi irafise navuga ibyo yisangije kurusha zijya fumbire zose twari tuzi imbere y'igihe muri make rero niteka ku gihugu kandi twifuza yuko ishira hamwe canke ikigo FOMI cokora gitera imbere ikaduza umwimbu abene gihugu bakaronka ifumbire hakiri kare kugira ngo babandanye bafumbira imirima yabo hakiri kare burya kwikukira nyakuri siriya ntahe twaronse yo mu 32 oya kwikukira nyakuri no kwigenga mu bitari bike no kwishira ukizana mu burimyi mu budandaji n'ibindi byinshi no kwigaba ukigaburira kuburo n'umunsi rero tufise ihinguriro rihinguru ifumbire mu gihugu cacu jewe mbona ko ari iteka rikomeye kandi mbona yuko ariko kwikukira nyakuri murabona yuko naho n'abanyamahanga uravye mu za Uganda za Kenya bariko baza Tanzania ariko baza kugira ngo iyi fumbire bayitwari wabo nabo bagire igihinguriro mugabo rivyawe niyo mu Burundi murumva yuko nako tutagiye kuvyara abandi rero nukuri turashima cyane ubu niho tubona yuko twikukiye kandi nkatera kamo n'abene gihugu bose
kwijukira iyi fumbire ntiduhave dusanga n'abanyamahanga gusa bayikoresha twebwe tuyikoresha bose natera kamo bigore bayikoreshe kuko turabona yuko ari akarusho gakomeye cyane ego mu byo kurima kandi tukimbura neza. Iyo fumbire FOMI yabandanije ihurumbirwa na benshi haba mu gihugu hagati no mu bindi bihugu. Umuyobozi mukuru wa FOMI Simon Ntirampeba akavuga ko uruganda FOMI rumaze gufasha abatari bake kuronka akazi no gutunga imiryango yabo. Akenguruka ukuntu leta ibafata mu mugongo. Iyi fumbire dutanga uyu munsi ni fumbire nziza ugereranije n'ifumbire twara dutanga kera chimique isanzwe yica isi n'ibinyabuzima kandi n'umwimbu ukaba utarushimishije. Rero kuri jewe canke kuri FOMI n'abakozi muri rusangi turanezerewe cyane kuko naho twa turabadandaza ni byiza ko twiyumvira kuri kazoza k'igihugu cacu, kazoza kuruvyaro ruzokurikira. Nimba twe turiko turakora uyu munsi mbega none abazovuka ejo isi yacu bazoyisanga imeze gute, zo twabasigiye isi yifashe gute kuko igihugu nicaguka kibandanya ari cakindi. Ngabe iyo dukoresheje nabi ubutunzi kama Imana yaduhaye nkuko y'icubahiro mu kwigwa no kubivuga dusanga biriko batugora mu kubaho. Ikindi gira kabiri gikomeye no shima ku bwa FOMI nibaza ko FOMI nishira hamwe ryigenga riba ishobora kuba ariko rakoresha abantu benshi mu Burundi. Nibaza ko ryo mbere rikoresha abakozi benshi mu Burundi imishirahamwe yigenga. Rero iki niko bikomeye cyane kuko ni byiza yuko naho umuntu yari karadandaza kugira ngo yunguke arakwiye kwiyumvira gushiraho ikintu cyo tuma abantu barumuca bakora. Uravye abakozi dukoresha ngaha mu ruganda bashika hafi mu 3 birenga, ugaturaba n'abakozi bari ruguru ingene bangana, ukaraba mu gihugu cyose cy'u Burundi abakozi bakora cyangwa dukoresha mu gutanga ifumbire mu gihugu cyose, mu ntara zose, mu makomine yose, mu mazone. Ukaraba abantu bose bakora kugira ngo ifumbire ishikire umurimyi ishene ndende cyane. Abo bose bahembwa na FOMI, imiryango yabo ikabaho, abana bakiga bakikenura. Rero ndabona ko by'ukuri atampamvu bituma ntanezerwa kuko hari uruhara rukomeye FOMI iri kirakora mu gutanga ifumbire no gutanga akazi mu gihugu cyose, mu mazone yose. Ugiyeyo urashobora kuronka umuntu akubwira ati jewe naguza gasabuni, naguza kunyu kuko FOMI yampemvye. Nashaka gushimira bwa mbere leta kuko FOMI yagiyeho leta ariyo yatanze uburenganzira kwibaho kandi yarayiherekeje kugira ngo ishobore kuba ihari uyu munsi. Dukorana nayo yadushikira mu dukeneye cyane cyane mu kuturonsa uburyo kugira ngo bikunde ishobore gukora. Rero turashimiye leta duhereye ku mukuru w'igihugu cyacu Burundi kuko niwe wa mbere ayiserukira leta kandi niwe afata ingingo mu gihugu cyose kugira ngo ibintu bigende neza. Rero nimba FOMI kirakora harimo muhezagiro wa nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi. Abarimyi rero boshishikara gukoresha ifumbire FOMI mu kubahiriza ingero zashinzwe mu gushira mu ngiro impanuro bahabwa n'abajejwe igisata c'uburimyi. Ugushigikira ishirahamwe FOMI no gushigikira utwigora iryo shirahamwe rikora duterera mu gutsimbataza intaye y'ukwikukira. Bungabunga isi, gwiza umwimbu n'ifumbire FOMI naho ubutaha. Yewe
zifumbiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko waba usesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasumiraho gisumbika. Cari ikiganiro bungabunga mugaburire mugitegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi.